mu kurengeza muri Barcelona duce gato ku mugabo witwa Luis Diaz Beloli Raphinha yujuje igitsindo ca 12 muri season mu mikino ya UEFA Champions League uno mwaka akaba yashikiriye rekord Messi anuzuza na assist igera kuri 7 no munsi yaje kuba dubura umugabo witwa Joshua Kimmich. Raphinha w'ibitsindo 12 muri Ligue des Champions ndetse na passe ndwi akaba yakoze amateka yaheruka gukorwa na Kizigenza Lionel Andres Messi Kuchitini. Niyumviriye nti Raphinha mwiza tubona ubwo se umukanda mwiza wa equipe yitwa FC Barcelona kuri Ballon d'Or uno mwaka ariko kandi kibazo mu cyangwa kanyumvira Azad Barcelona munsi ndacisabwa gufasha Raphinha kugira ngo nimiburi buri yizere gutahukana kamwe mu gashimwe gakomeye no mwaka nk'umukinnyi mwiza uno mwaka. Uwe ku ruhande rwiwe bigaragara ko atacari karaha Barcelona ahubwo atacari karayiha ya bigaragara ko atacari karayiha nako byose ariko arabitanga ariko atanga vyiza muri equipe ya FC Barcelona ndetse binamo amahigwe yo kumuduza kuri podium yo kwiyumvira ngo Raphinha yaba umukandida mwiza equipe ya Barcelona tutitaye kuri rezita kugeza bigaragara amaso ya buri wese menga Raphinha ari muri podium deja. Aha nivyo niyumvira navuga ni Barcelona hari icisabwa gukorera Raphinha umukinyi wayo kugira ngo bikundire umunsi Raphinha yitwe umukandida kuri Ballon d'Or ndetse nahabwa namwe kuba yana hitahukana banashaka. Bivuze neza Raphinha ibitsindo 12 assist ndwi uruhara mu bitsindo 19 duheruka Cristiano Ronaldo niwe amaze kugira uruhara mu bitsindo 21 muri season imwe bivuze ngo Raphinha akagira uruhara mu bitsindo birazo washikira Ronaldo ni agira uruhara mu bitsindo 3 araba murenganye harimo no kumena sarokore yo gutsinda ibitsindo 17 muri season imwe ya Ligue des Champions. Bon birashoboka nkuko bitoshoboka ariko ku bice byinshi kwijana mengo murinda ariko na equipe birashoboka ibitsindo 17 sindabibona birakunda ariko biratsinze triple kwa Dortmund muri match retour nayo tsinda double nayo yajaga tsinda double kumwiyumvira ko bitatu muri finale ya retour yaba Inter cyangwa Bayern nubwo yasezere mu gihe Barcelona mu bihe vyayo menga birashoboka sivyo nivyo na explain video nka zimwe za Ronaldo twabona uko match zikomera ahubwo ariko wewe yorohegwa agatsinda ama triple muri za quarto final muri za demi final no kuri final ukabona ko kubura igitsino kuri Cristiano bisanzwe mu gihe turabona nivyo Raphinha ariko aragenda bayipuize kandi biratahuriza ni saison y'uri exceptionnel kuva yitwa umukinnyi w'umupira w'amaguru uno musasi uruhara mu itsindo 50 28 bi 22 passes décisives bivuze ngo kuri Raphinha nk'ibintu tutatu muziko jewe doma parnaho ihiganwa ryo shaka kagarukira kuri Raphinha ntaca tatanze nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru none statistique za Sara ibitsindo 32 assist 22 uruhara mu itsindo 54 none naho sezoherera kuri Mosara uyu si Mosara tutigeze kubona ni Mosara mwiza bivuze ngo kugeza aho tugeze uno munsi rero Raphinha arakeneye Barcelona cyane gusumba uko Barcelona yitwa ko yari kubi kimukeneye mvuze ko yari kubi kimukeneye mfashe ku uburemere uburyo busumbana simvuze ko ibitsindo bya Raphinha bitakenewe kugira Barcelona itsinde mugabo ndavye ibyo Raphinha amaze gwa Barcelona no munsi individuellement rero agacagira objectif yo kuronda Ballon d'Or uno munsi rero Barcelona irakeneye cyane guheka Raphinha gusumba uko yoyiheka kuko arashobora kuba epuize arashobora kuba yovunika arashobora kwibura muri match biri normal none niyibura muri match niyasibura ukino Barcelona ubwigacibura igikombe statistique za Raphinha zosha zibubusa mugabo nawe Raphinha no munsi yosubira hasi statistique makaburi biharuro muri match ziri imbere Barcelona igatwara ibikombe ku bice byinshi kwijana Raphinha Barcelona izobigize gute izoyimwetse nibyo nagarutse ko kuri Pedri Gonzalez ngavuga ngo raba Pedri Gonzalez nyuma yo gutwara Golden Boy umukompare n'abandi bakinyi nyuma yo gutwara Golden Boy nka Bellingham nyuma yo gutwara Golden Boy yatwaye Ligue des Champions aba meilleur buteur wa equipe ya Real Madrid aba meilleur joueur wa La Liga aba meilleur joueur wa Champions League atogwa nk'umukinyi wa hagati yaranze umwaka asumbije abandi bose no kuvuga ngo nyuma ya Bellingham yari yabaye mwiza kwa Dortmund agahekwa no kuba yaje muri equipe ya Madrid agaca twara Golden Boy ibero vyiwe muri equipe ya Madrid na Real Madrid yaciye imufashigira gute iki twara ibikombe mvuze Real Madrid yaramufashije nuko tugiye kurama muri Ligue des Champions buri yari Ligue des Champions ni Vini ni Courtois barafashije Bellingham kugira ngo equipe ishike ku bikombe ibero vya Bellingham yande yivyivugira mu gihe Pedri yari mwiza avuye mu kombe cya 2021 arabura Barcelona yo muheke mu ibikombe nawe ari karaba consistency mu kibuga rero no musingarutse kuri Raphinha gituma avuga ngo akene Barcelona ni mu bikombe Barcelona bwizwa gutwara n'ubwo Raphinha yoba yabaye mubi
kuko we gutsinda igitsindo ugitsitara ko mvuye nagitsitaye ko yaje kwa yexikiza imbere ya Kubarsa avuga ati namusavye ikigongo ariko tsindo nagiteresemo ndazi ko na Kubarsa yari yana bavuga ngo kuronka meilleur buteur ni iteka kuri equipe ya Barcelona wanashaka complex ibihari ofete umukinyi buryo uzura umukinyi ari mu bihe vyiwe umukinyi ari mu bihe vyiwe biramurondera ariko umenga ibarira mu irondera yayo nyene kuko je ntushobora kumbwira none Raphinha yazananye mu gihe ku Barcelona ateye mu igori nta muntu yabonye Raphinha yazananye nyerera kwibari mukora ko igitsinda bacandika kuri Raphinha uyeskiza utiyeskiza igitsinda bamaze kwandikako kandi uri kuza kubatara ukore kwitwa meilleur buteur wa equipe wavuze ikintu ciza asigaye ibitsindo bitanu kugira ngo ashikire rekord y'umugabo witwa Cristiano Ronaldo muri saison imwe ya Champions League uyu munsi Ronaldo mu bitsindo byinshi asigaye kwagira contribution mu bitsindo bibiri haracira ari amahirwe yuko twoza kuri match retour tubona Raphinha yagaruye ya niveau yiwe imwe ya Raphinha wa vrai mu match ya Borussia Dortmund kuronka ibitsindo bibiri canke bitatu nta nkuru yo bihari Raphinha wa vrai gukina na Inter domira kayibana mu double canke hat-trick nta nkuru yo bihari Raphinha wa vrai gushika kuri finale akabona igitsinda nubwo coba kimwe c'est simple bisiguye iki eregura musi Raphinha byose yabihaye Barcelona uravye equipe zose ziyari na equipe nimwe musi Raphinha tosi nibatsinze Madrid ugatsinda Bayern ukaba ugiye guhura peut-être na Bayern canke na Inter domira ukaba kuri finale ushaka guhura niyo Paris Saint-Germain na Zande niyo equipe no musi iri kuri calibre yo kitotsindwa na Raphinha nimba warafashe equipe yawe ukayiha vyose bishoboka ndavuga vyose Raphinha yarabitanze hagezaho adacika intege mugabo no muzi hagezaho na watangura kurya umwimbu gusumba kubandanya novuga ngo mvuze kujya umwimbu naje akantu naciye ngaruka ko nuiki Barcelona hagazahitangura kumuha gusumba ivyo nawe yayihaye turiko turabona Raphinha yaho umenyereza Gerigi yavuga ati Raphinha ararushereka ndamugombore ariko aragerigi ati Raphinha ararushereka atangure hanze ariko aragerigi Raphinha kubera arusha agakina match mbi ibi rero nimba Raphinha zoba mubi tugaca tubona na Barcelona ciburi gikombe kwa Raphinha umunsi yabaye mubi ntaco Barcelona izofashije Raphinha ikindi kigira kabiri buriya equipe zirakunda kugwa muri piège yo kwisanga ifise abakinyi babiri canke batatu bafise statistique nziza bashobora kugurira kuri podium n'ubu je suis sûr certain ko Raphinha agirira kuri podium ya Ballon d'Or na Lamine Yamal canke na Lewandowski kuko Lewandowski jewe ndavyemeza umenga so umukinyi ariko aravuga yishize mugabe ibitsindo ariko aratsinda arashobora kugera igihe akavuga ngo okay dutegerezwa kumurekompansa saison 2020 yari impeccable no muzi Barcelona itwaye triple historique iri kumwe na Lewando itwa meilleur buteur muri domaine zose Ligue des Champions La Liga heba gasanga yarabaye erega bumuza erega irokore Cristiano wanashaka no kuri Lewandowski ratashoboka no kuri Lewandowski irashoboka ibitsindo bitandatu Lewandowski bisiga kugira ngo ashikire ibitsindo vya Cristiano Ronaldo bisigaye navyo biracako deja rero abantu menga nibabona concurrence kuri Ballon d'Or ya Lewandowski mugabo umusaza equipe ikagira triple historique bagatwara Liga bagatwara Copa bagatwara Ligue des Champions ari meilleur buteur wa Ligue des Champions ari meilleur buteur wa La Liga nawe araje iyo ni concurrence iri direct kuri Raphinha uno munsi umwana muto Lamine Yamal jewe sinzi ibintu abazungu bakonta menga umwana muto ntashobora kuba umukinyi mwiza hano harabagabo menga afise garantie yo kuba umukinyi mwiza kiri muto yaranziganwa sinzi igituma peut-être nzorondera ndabe ko umuntu akiri muto adashobora kuba umukinyi yaranziganwa kanaka mugabo ndibuka Mbappe wa 2018 umukinyi muto yaranziganwa ndibuka Yamal wa 2024 mukombe cha buraya umukinyi muto yaranziganwa ugasanga statistique mabari kuba beza Enzo Fernandez nivyo Enzo na Messi muri 2020 sino bagerenya Enzo yabaye umukinyi mwiza akiri muto biriya totalement mérité kuri Lionel Messi yabaye mwiza yaranziganwa na Enzo yabaye mwiza mu bakiri bato ni sawa mugabo wumva ikintu kiriko kiragaruka rero niko bavuga ngo Barcelona harwande yuko isabwa gutwara ibikombe canke kugera ku musaruro nubwo Raphinha yabaye mubi bivanye nuko ashobora kuba yabaye épuisé saison ndende cyane Barcelona igatwara ibikombe izoyifashije Raphinha idatwara ibikombe muri iyo context Raphinha kubera yabaye mubi Barcelona izoyifashije Raphinha kabiri Barcelona sinovuga ngo ivyo binaza kuvyirinda mugabo ndazi yuko muri Ballon d'Or aba propaganda zikomeye nimba tubona Lewando yo bumukonkira nimba tubona Pedri Gonzalez ariko araba ADN y'ibintu Barcelona ikina yo bumukonkira Barcelona itegezwa gufata ya mbere muri propaganda itegezwa kuivisa uwo yashize imbere gusumba abandi nataba Raphinha azoba rukundi kumujyamira kugira kabiri je mukaba ndababwiza ukuri imbere ko tuva kuri Barcelona ndi desi na profile Barcelona yuko baraha Pedri akose nariko arayirondera Hazard ndi desi na profile Barcelona yuko baraha Pedri kubera iki Pedri ni umukinyi mwiza mugabo no muzi turajanga tukaba Pedri n'umukinyi do class mondial yamaze kuiprova kandi yamaze kuiprova banashima je kuva mugabo no muzi ashaka ino sizo kuri poster nibo wa mbere il y a un élément dangereux muri Barcelone uri kwituma Pedri aba mwiza
abantu batigera bavuga peut-être ko yabarasesereje imitima y'abafana ba Barcelona canke Barcelona muri rusange mugabo bitwa Frenkie de Jong mugabo umupira de Jong ariko arakina ni uri kutuma Pedri turiko mwibuke Pedri wo kuri Casado na Pedri wo kuri de Jong ni ba Pedri badasa Pedri w'imbere yigaruka mu bihe vyiza kuri de Jong ni ba Pedri bari badasa mwiza ari De Bruyne twese ko ino Cesar umukinyi mwiza mugabo Pedri ari kumwe na de Jong na Pedri ari kumwe na Casado Pedri ari kumwe na de Jong ni mwiza cyane dusubije ama match inyuma yarenganye match 20 abaye omdi match inshuro 15 uwo kubaza ikintu yatanze mu inshuro 15 zatumye bombi match presque zero ahantu hari Lamine Yamal harimo inshuro yabaye omdi match ametano harimo inshuro nazo biteye amakiya ari inshuro yabaye omdi match kuri match za Benfica Raphinha hari Lamine Yamal hari n'umunyekore ya Atletico Madrid hari match yabaye omdi match harimo Kunde harimo umugabo witwa Frenkie de Jong ya match batsindwa 1 muri La Liga yatwaye omdi match yatwaye omdi match iya 4 partout niyo ndiko ndavuga ngivyo rero kuri Raphinha wa Barcelona mu bijyanye no gutahukana ubushimwe individuel no mwaka n'kurindira tukaraba ingene bizakwa biriko biragenda ku isambirizo ntungera ibuzibura umunota umwe muri studio zacu mu kanya gato twerekereze kuri Vinicius Junior no witwa